ndagutumiye mwami wanjye ndagutumiye Kristo rubanda niwe w'umukozi w'ijambo ndagutumiye mwami wanjye ndagutumiye Kristo rubanda niwe w'umukozi w'ijambo. Yesu wacu nashimwe. Amen. Twagomba tubashikirize intasho kuri bene data hariya mu Rusugu duhereye ku murongozi w'ishengero abakozi b'Imana n'ishengero mwakira izo ntasho Turazakiriye. hanyuma natwe twagomba dushimire bano babyeyi bacu duhereye kuri sogokuru n'aba babyeyi abasanzwe wa mbere n'uwa kabiri n'abarongozi ba hano n'inama nkuru batwemereye kuza kuraba ababyeyi. Yesu abahezagiye. N'abaguhezagiye. Twagomba imbere yuko tuvuga ubutumwa bwiza tubanze dushimire Imana. Amen. Sityo shengero ry'Imana. Hariho abatari hano kuwa kane, hariho abatari bahari kuwa gatanu, hariho abatari bahari kuwa gatandatu batuno munsi. Abo nabo burya bari bakwiye kaze nuko ubutanga kaze yayeje. Nabo nyene bitwa nk'abashitsi. Arabo ngaha nihatana dafise ijambo Imana yampaye dusoma mu gitabo kimwe kiretse ko amarori yanje yamenetse umuntu ahasomeye ibyogenda neza murandeka mumaguze aho mwumva biza biracika ni kubera uturori twaramenetse nayapfa hanze bisaba umwanya munini. Tugiye gusoma igitabo kirimo ijambo ry'Imana Imana yadungikanye. Nejo twaravuganye ibindi Imana yampaye, no kuwa gatanu twaravuganye iby'Imana yampaye. Sayo ntekura oya mwambwiye ngo nze nanje ndaza honca. Turafise umuvyeyi yaratwigishije gusenga, uragenda ugasenga ukayibaza ivyiguha. Kuwa gatanu yaduhaye ijambo rivuga yuko Imana ibika amasengesho y'umugororotsi ikayagarukana aragaje agagiturumbuka ku mururimi rw'ikirundi agasiripurize. Mbega ngo kaza karuhura umutima. Ababibonye bakavuga ati Imana yamukoreye ibiki ngo twari tumeze nk'abarota. Ego nibyo twabonye. Hanyuma rero abo ibagarukanye Siyoni bari nyagano ngo babonye bagarutse Siyoni ngo bari bameze nk'abarota ku murango. Ngo mugoroba barasaba Imana ati Siyoni ntitwohaba kujya twari Babuloni ahubwo tuhabe turi tumeze nk'imigezi yayo y'inegero. Yesu nabaje. Hanyuma ejo naho byari bikomeye. Bego uribuka ijambo twize byavuga iki? Ingwate ni iki? N'umwandu. Umwandu tuzowuhabwa mu ijuru, ingwate nayo tuyifise hano nyene mw'izina ryayo. Kandi tukaba turi iki? Abo twari kumwe tukaba turi iki? Ishavu yanjye, ishavu y'Imana. Haleluya. Ntushobora gutunga ingwate utari n'ishavu y'Imana. Yesu nabamezagirize. Kugira dusome uno munsi naho mu gitabo ca Yeremiya, gitabo twavugishwa n'Imana Yeremiya. Ndavuga kuri uyu Yeremiya naho ntariga Bibiliya twosoma dukeya kandi nzoyiga mbona Imana impaye amagara ndacari muto. Yeremiya ni mwene Hilukiya wo mu baherezi baba muri Anatoti mu ntara y'Ababenyamini. Biranditse rero ndabisoma aha muri Bibiliya.
mugo hari akandi ngomba nongereko. Uyu Yeremiya rero iki gitabo ciwe turavye uko babivuga tuze turigira imbere, twe baratugiriye formation ya Bibiliya agiserere ibyo bita byihuta, baraduciriye ko dukeya twize umwanya muto ngo twarabibonye. Ukuvuga iki gitabo kivuga ubuhanuzi bwo ku gihugu ciwe c'Abayuda uhereye mu myaka 627 gushika 586 Yesu ataravuka. Icyo gihe wewe akoresha muri icyo gitabo muraza muraraba avuga ngo jewe arivuga, ahandi naho akavuga abandi. Kandi iki gitabo kirerekana neza ibihe Abayuda babayemwo ingana n'imyaka 100 inyuma y'uko Isirayeli ya ruguru ifashwe n'ubundi bwami bubanje gutembagaza ubwami bw'Abasiriya. Hanyuma Abayuda baca binjira mu kuganzwa n'igihugu ca Egiputa n'ubwami bw'i Babuloni. Kandi mw'iki gitabo ciwe aravuga ingene Yerusalemu yafashwe, kandi Yerusalemu yafashwa hari araba n'amaso gutya. Iyo ni intangamarara ya Yeremiya twinjira iwacu. Yesu na